inshuti zanje bakunzi munkurikira ndi ku rugamba ndamurose wa wundi bita umwe bita umwe narondeza ngaha yitwa iribuka Giriane ndamubonye ubu ndiko ndagwana urugamba rw'ukuntu ko turavugana na inabuja wiwe bitoroshe ndamufata amajwi murindire amahoro murakomeye mumeze neza hama ngenda babaza muri kumuragisha madame wanje ntabwo nashoboye kubamenya ntabwo nabatahuye neza muri bande ariko ambaza ibi muriko muramwandikira jewe gufungura ndafungura impunzi barama ikibazo gihari telefone yaramfanye ekra umunsi anjana hano kuri banki kubika amahera telefone bukeye yaciye ipfa irapfa ekra ntabwo yasubiye gukora nico kibazo gihari niyo mpamvu nashoboye kuguma mvugisha umuryango mama wenda Burundi mama mu Burundi niyo mpamvu nashoboye kuguma ndamuvugisha nico kibazo gihari ariko muno minsi nigeye yuko banjana kugura telefone umudamu nawe mubwiye ambwira yuko imodoka atagitora ifise hama amahera y'ubwa mbere ikibazo cahabaye bari twaragiye kuyarungika kuri banki bayarungika uko bayarungitse mu Burundi ntibashoboye gutanga amadolari batanze amarundi ansubijeyo reka ndabubwire yuko uyu ni iribuka Giriane twari twamurangishije mu minsi iheze abaduhaye amakuru bavuze ko haheze amezi 5 adahembwa kandi atavugana n'umuryango amakuru maze kubona hano ngoma ndayabahe yose tugize ikiganiro kigufi nandikiye inabuja wiwe namwandikiye kuri hano ndaza kubigarukako ngaho namwandikiye maze kumwandikira ukoresha bizima maze kumwandikira hano namwandikiye izi message za nyuma ntiyazisomye izi za nyuma ntiyazisomye mugabo message za ruguru izi nizo haruguru izi message zimubona izi nizo haruguru nizo haruguru izi yazisomye zose yazisomye mugabo izo hepfo twashitanye kuganira n'ubugiriyane ku ma audio niyo ngoma ndabumvishe umuryango wiwe mu byumve izo hepfo turaza kubigerako birangiye atazisomye ariko reka tubandanye mazina zibereke nuko rero ikintu kintangaje ca mbere nuko ntamenye abanje kumbaza ngo urinde acavuga ngo jewe ngufungura neza ngo je nta kibazo afitanye na madame muraza kuvyumva mu modo yo hirya aguma mukankamira byumvikana ko reka mutera igitutu kuntu mu by'ukuri numvise ko ntibimeze neza kandi nawe araza kwibabwira je maze kumva iyi audio yampaye ya kabiri nashinda mubwiza ukuri tumviriza nshaka umbwiza ukuri ibibazo ufise kuko jewe ntunzi mbwiza ukuri ibibazo ufise iyi ni opportunity niko kajyo ko nyine urasaba kuvugira ku telefone kugize imana nyakubuja kwa telefone ukabikanya ndugikira audio mbwira ibibazo byose ufise yagumanye ubwoba mugwo yambwiye bikeya ivyo yambwira nacandika message nacambwira inabuja birangiye message za nyuma atazisomye sinzi impamvu mugwo reka mukurikirana ikiganiro ko cagenze okay ikibazo gihari ndiribuka Giriane ikintu gihari amezi 2 ya mbere bayarungitse ariko bayarungitse kuri banki ntabwo yagiye ngo mu Burundi bayatore mu madolari bayagize bayatore mu marundi ukwezi kwa kabiri naho
kwa gatatu sinzi uko byagenze kubera bavuye kuyandungikira telefone yaciye ipfa n'ukuri nicyo kibazo gihari. Ikibazo mfise kandi kimbabarije umutima, ndakeneye kuvuga n'umuryango wanje munsabire banjane ngure telefone yindi kugira nshobore kuvuga هذا ما في n'umuryango ماما، هذا wanje. مين؟ هذا مين؟ mwavyumvise ibyo avuze. Yavuze ko amezi abiri bayarungitse ukwezi kwa gatatu bavuye kurungika telefone yaciye ipfa, ntazi uko vyagenze. Niyo mpamvu nimba mubona kino kiganiro nzongere kuronderwa n'abantu b'iwabo mu Burundi kuko mbashaka amakuru y'ukuri yakwiye neza. Ndashimiye wampaye amakuru, murumva ko amezi yavuze mu by'ukuri nyene vyagiye bamo amanyanga, yavuze amezi 5 ariko nawe urumva ko we baravuga ko ari amezi 2 yatanzwe bagaca bayatanga mu marundi. Aho rero twari kuvuga amezi 3 kuko ariko aravuga yuko hariho ngo ukwezi kundi gukurikira kwa gatatu bamubwiye ngo barungitse telefone kirapfa, ayo ntiyagiye mu Burundi, ntanavuga nabo mu Burundi ngo amenye ngo barayatoye. Ukundi kwezi twovuga kwa kane ngo bavuze ko kuri mu telefone kandi yarapfuye. Niyo mpamvu naciye ndamusaba mbwiza ukuri, ndamubwira ikintu wumva ushaka ko bogufasha, mbwiza ukuri ingorane ufise, aya niyo mahirwe yose yo kuvuga, hanyuma mbwiza ukuri ikintu ushaka yuko ababwire bogufasha. Reka ntabumvishe rero audio yindi yaciye andungikira, yambwiye ngo je ikibazo mfise abavyeyi n'ukuri kw'Imana, umva ikintu gihari ayo bwa mbere ntibyashoboye yuko ashika neza, ayo bwa kabiri naho tuvuye kubarungika sinamenya ngo vyagenze uko. Ukwezi kwa kane nako barakumpaye bakudepoza muri telefone, niyo kuri umva ndindiriye nje kuyaguramo telefone. Ukwa gatanu nako ntikurahera. Ikindi kibazo naco mfise je nuko mwansabira bakanjana kugura telefone nkavugana n'umuryango wanje neza, gisigaye ivyo gufungura barampa bidahindutse. Ikibazo mfise nico. Hama kuvuga ngo mpeze nyene baca banyaka telefone kubera ariko aranshwanira ngo niyihe mpamvu ngo natanze basi ngo nimero ziwe, atari biragoye. reka ndamubwire yuko telefone ntabwo ari wewe wayimpaye. Telefone twayikuye aho tubwirizwa kuyikura kubera yuko mu kuza gukora ngaho wewe arafise kontra aba yarasinye, ibyangombwa vyo arabitanga, telefone arayitanga. Numva kuronka telefone iwe bigoye, ntabwo ari we watanze telefone yiwe kuko nawe arazi yuko nta telefone ufise, nta muntu muvugana, none botanga telefone yiwe gute? Jewe uranzi se? Nturi kurambaza uwo ndi kubera kutanzi? Reka ndamwandikire, ndamuhe message, namuhaye message ngiyo yaje yicarabo. Reka ndamwongere ndamwandikire, ndamuhe yindi kandi wewe icyo usaba nakimubwiye, ahubwo reka twumve icyo nishuye. Batware hama umubwiye yuko ngo ntibigeze bampa amahera y'ubwa mbere bampembeye amezi 2 kubera babanje kuja kumpimisha ngo ibipimo baraye ko nkomeye, bampembera amezi 2. Ndagira ikibazo mu cyaro bacita mushikiragasara, bankata badushoye bankata amajana 4 bandungikira 2,000. Muco 2,000 bandungikiye amahera yagiye nabi kuba basi je ntabitahura, bona nzi ko bitahura mu Burundi aca ashika nabi. Mu Burundi batanga amarundi havamo amajana 8, havemo amajana 8 mu Burundi bareka kuyatora kugira baze bansubizeyo barabe uko vyogenda, kagenda neza. Anjanye ukwezi kwa gatatu tarta, ukwezi kwa gatatu yanjanye ku yindi banki, sinzi ko ico kibazo cahabaye, sinzi, babwira yuko bidakunda bica bigenda uko. Hama igihe umuryango wanje ndondera mu minsi iheze ntiyashoboye kumpa telefone ngo ndabavugisha, yaciye anshonera ngo niyo mpamvu natanze nimero yiwiwe. Nanje mfise agahinda kubera ntavugana n'umuryango wanje. Ukwezi kw'amahera kwa kane
yarakumpaye kuri muri telefone ndindiriye ndayagure telefone kubera iyo najanye yarampfanye kwa gatanu nako ntikurahera. سيدتي، تقول الموظفة إنها سعيدة بحسن تفاهمك، لكن لديها مشكلة في هاتفها. تطلب منك اصطحابها لشراء هاتف من راتبها لأنها لا تتقاضى راتبا. nabwiye yuko umukozi wiwe atakibazo cyo gufungura babanye neza muri make amushimira, ariko ndamubwira umukozi wawe aragushimira ukuntu mubanye, arajya ameze neza, mugabo hafise ingorane zibiri: telefone n'umushahara. Genda umugure telefone mu mushahara umuheraniye. Nibyo ndamubwiye. Reka mbanza ndi cyanyishuye kuri iyi message, hanyuma ndamubwira ikindi, kandi mbanza kugifata amajwi naco ngaha mu mbabarire kubera okay, mbanza kumurikodinga. Ibacari hama umubyeyi yuko ngo ntibigeze bampa amahera y'ubwa mbere bampembeye amezi abiri kubera babanje kuja kumpimisha mu bipimo bariko nkomeye, bampembera amezi abiri. Ndagira ikibazo mu caraho bacita mushikira gasara bankata amajana ane bandungikira ibihumbi n'abiri, muca ibihumbi n'abiri bandungikiye amahera yagiye nabi kuba basi je ntabitahura, bona nzi ko bitahura mu Burundi aca ashika nabi. Mu Burundi batanga amarundi havamo amajana umunani, mu Burundi bakakuratura kugira bataransubizeyo barabe uko vyogenda kagenda neza. Najanye ukwezi kwa gatatu yanjanye kuyindi banki, sinzi ko ikibazo cahabaye, sinzi babwira yuko bidakunda bica bikondoka. Umuryango wanje ndondera mu minsi iheze ntiyashoboye kumpa telefone ngo ndabavugishe, yacanshomya ngo niyo mpamvu natanze nimero yiwiwe. Nanje mfise gahinda kuba ntavugana n'umuryango wanje. Ukwezi kw'amahera kwa kane yarakumpaye kuri muri telefone ndindiriye ndayagure telefone kubera iyo najanye yarampfanye gatanu nako ntikurahera. Yewe mana yanje, iribuka nguyu abantu mushaka kumumenya nguyu groupe ntuze yamusafirishije yariraramiye ngaho. Ndabereka iyi foto niyo muca mumenye. Iyi foto niyo natangaje. Iyi n'uyu mubona, uyu canke uyu Baja okay, inyuma yuko kambandanye bamwandikira jewe gufungura ndafungura umunsi baraba. Ikibazo gihari telefone yaramfanye ekra, sawa. umunsi anjana kuri banki kubika amahera telefone bukeye yacika irapfa ekra, ntabwo yasubiye gukora. Ico kibazo gihari, niyo mpamvu nashoboye guma mvugisha umuryango mama wenda Burundi, mama mu Burundi, niyo mpamvu nashoboye guma ndamuvugisha. Nico kibazo gihari, ariko muno misi nigeye yuko banjana kugura telefone. Umudamu nawe mubwiye ambwira yuko imodoka atagitora ifise, hama amahera y'ubwa mbere ikibazo cahabaye bari twaragiye kuyarungika kuri banki, bayarungika uko bayarungitse mu Burundi ntibashoboye gutanga amadolari, batanze amarundi. Ansubijeyo bo audio yawe nayumvise, ariko we uri iribuka. Audio ndayumva, audio yawe nayumvise ariko ntuyihejeje. Wewe iribuka
kubera ko uvuga ko ibintu byose bimeze neza umuryango wawe haheze amezi 5 utabavugisha, nimba telefone yawe yaramenetse kubera iki atagutiza iyo yiwe hanyuma ngo uheze uvugane n'abantu nyene uyu munsi kubera ko ayiguhaye? Kandi mbwira, uravugana n'umuryango, uvugana nande ko umuryango wadutabaje tubwira ko mutavugana? Haheze amezi angahe udahembwa? Bavuga ko haheze amezi 5, nivyo sivyo? Mwayo amezi 5 hari umushahara urarungika? Ndashaka ko umbwiza ukuri kubera ko niba mpenda uzokwicuza. Urakoze. Okay, ikibazo gihari ndibuka girene ikintu gihari amezi 2 ya mbere bayarungitse, ariko bayarungitse kuri banki, ntabwo yagiye ngo mu Burundi bayatore mu madolari, bayagize bayatore mu marundi. Ukwezi kwa kabiri naho kwa gatatu sinzi uko byagenze, kubera bavuye kuyandungikira telefone yaciye ipfa n'ukuri. Nicyo kibazo gihari. Ikibazo mfise kandi kimbabarije umutima, ndakeneye kuvuga n'umuryango wanjye, munsabire manjane ngure telefone yindi kugira nshobore kuvuga. هذا مين Ati twavyumvise kandi ni byiza ko kandi ko wumva amezi 2 ya mbere wayarungitse. None ubu wishuza amezi angahe? Umaze igihe kingana iki utavugana n'umuryango? Kuko umuryango warinze utwitura ukurondeza kubera yuko twabonye yuko ufise ibibazo, kandi ubu twagomba tuje muri polisi kuko tubona udashobora kuvugana n'umuryango wawe. Rero ivyo ndagusabira byose ni ivyo umbwira ngaha, kuko ivyo umbwira ngaha nivyo mbwira nyoko buja. Ivyo utambwira sindabibwira nyoko buja. Numvise ko uri kuravuga baza barakubuza udahejeje. Nagomba nakubwire ko akani ko karyo konyene urose ko gutanga ubutumwa uri kurampa ngaha burakomeye cyane. Bumpe mbwira vyose, ntugire ikibazo, ndungikira amajwi y'ibibazo ufise byose, bindungikire ngaha nyene. Akani ko karyo urose. Bitezanje murumva, aha ndiko ndamubwira ku telefone yawe nabuja, namwandikiye message nyinshi, none aciye amumpa. Namuhamagaye kesha arakupa, ariko ndabona biragenda neza. Reka nkomeze ndindire numva inyishama. Je ikibazo mfise umuvyeyi no kuri kw'Imana, umva ikintu gihari. Ayo bwa mbere ntibyashoboye yuko ashika neza, ayo bwa kabiri naho tuvuye kwaronka sinomenya ngo byagenze uko. Ukwezi kwa kane nako barakumpaye bakudepoza muri telefone, niyo kuri umva ndindiriye nje kuyaguramo telefone. Ukwa gatanu nako ntikurahera. سيدتي، تقول الموظفة إنها سعيدة بحسن تفاهمك، لكن لديها مشكلة في هاتفها. تطلب منك اصطحابها لشراء هاتف من راتبها لأنها لا تتقاضى راتبا. Nabwiye yuko umukozi wiwe atakibazo cyo gufungura, babanye neza muri make amushimira, ariko ndamubwira umukozi wawe anza ko muri coding ibatware hama umubyeyi yuko ngo ntibigeze bampa amahera y'ubwa mbere. Bampembeye amezi 2 kubera babanje kuja kumpimisha ngo ibipimo barako nkomeye. Bampembera amezi 2. Ndagira ikibazo mu cara bacita mushikira gasara, bankata bankata amajana 4 bandungikira 2,000. Muca 2,000 bandungikiye amahera yagiye nabi. Kwa basi je ntabitahura, bona nzi ko bitahura mu Burundi aca ashika nabi. Mu Burundi batanga amarundi havamo amajana 8, havamo amajana 8 mu Burundi bareka kuyatora kugira baze bansubizeyo.
barabe uko vyogenda kagenda neza anjanye ukwezi kwa gatatu tarta ukwezi kwa gatatu yanjanye ku yindi banki sinzi ko ico kibazo cahabaye sinzi babwira yuko bidakunda bica bigenda uko umuryango wanje ndondera mu minsi iheze yashoboye kumuha telefone ngo ndabavugishe yaciye مادان، سمعت أنك دفعت له راتب 3 أشهر، لكن لديه مالا في هاتفه. خذ ما في حسابه واشتري لي هاتفا جديدا. أخبر عائلته في بوروندي أنه لا يعاني من أي مشاكل، فالأمر عاجل. shukran ako nakibagiye ariko ntacyo ndakavuze. Inshuti zanje muri kino kiganiro mwumva rero tugiranye n'uyu murundi kazi ari mu buretwa iribuka Gilliane, hariho amajwi ntagiye ndashiramwo muza kumva atandukanye, ariko icy'ingenzi ni uko habaye communication hagati yanje n'uyu Gilliane. Iribuka ni ikintu ciza cyane n'intambwe duteye. Mu by'ukuri mabuja wiwe aciye yabonye ibyo namusabye ko ari kumugurira telefone, ubu igisigaye rero nk'ubu nimba Gilliane azi ubwenge nawe nace yigwanako ace ahindura amubwiye ko ashaka telefone, nimba yarigeze kumva ubutumwa ukuntu ntanga ubutumwa. Iyo nabuja amaze kumva ari abantu bariko bararondera uwo mukozi nkaba namusabye ko mugura telefone yavyumvise nabimuhaye yananyishuye, igisigaye nawe nace yigwanako tumushigikire mugora bayagize. Mwavyumvise ku bantu mutumvise iyi nkuru nagomba ndabumvishe audio bari bampaye bamutabariza. Ibi nyine ambwiye yuko bamurungikiye amahera ntibamuha borudero ngo bakamubwira ngo genda kuri Western nini kwatora. None kuri Western yatora gute bataguha ya nimero zibanga cyangwa vyibanga. Uyu mugore ni wiwe n'umusuma. Reka ndababwire mwe mu nkurikiye uyu munsi namwe ntimuzi ibizo bashikirejo. Mumaze kubona umuntu ameze nk'uyu, aya mahigwe aronka bakeya cyane gose. Aha ko yagize Imana tukavugana byibuze na kabiri yaca yihagararako. Ubu rero ko yaciye cenda kikayamburutse vraiment ndakeka yamburutse kuko siniko ndababesha message za nyuma, ariko siniko ndemeza ko yamburutse, ariko atamburutse yakwimurezo kuko twandikiranye turavugana, ariko izanyuma message za nyuma audio ya nyuma na message ya nyuma ntiyabisomye. Ibi rero nagira nsabe yuko umuryango wiwe wo mu Burundi wozoca undondera nkabibariza ibindi bibazo bisigaye agiye atanyishuye. Umuryango wo mu Burundi uzugerageze urondere n'ikimuranga kuko uyu ashobora guhura n'ibibazo. Ntavuze ko ashobora kuremerwa inabuja agaca agenda kumugurira telefone. Murakoze. Reka nabumvisha amajwi rero ukuntu bavuga ikibazo ciwe, hanyuma jewe singaruka turasubira mu nyuma. Bite Daniel, nukuri nagomba umfashe nukuri uzobukoze. Ndabizi ko harimo nakwituye ukabanguka nka kumuri umuvyeyi nyene. Ego hari umukobwa twazananye twaje turi 12, twari dusigaye turi 10 nibo tuko turakora twese turi amahoro naho twoba nyene ku kazi bigorana, mugabo turakora bimeze neza tugashima Imana. Harimo 2, umwe ni wewe twaranamubuze n'irengero. Hariho uwundi rero kuva dushika ntarahembwa, bamubariye ngo bamurungikiye amahera ngo kuri Western Union ngo y'amezi 2. Abi wabo baragenda kuraba amahera kuri banki kuri Western barayabura. Kuri Western barabara, none muje kuraba amahera atana message mufise cyangwa border babarungikiye yo hanze. Batelefonye nyamukobwa ngo yayinyime ngo aguma mbarira ngo amahera yayarungitse. Nukuri twagomba udufashe tukurungikira nimero za mabuja wiwe n'ifoto y'uyo mukobwa. Nukuri udufashe basi dutume tubona yuko twumva kahema muri uko kwezi kwa kabiri, muri uko kwezi kwa mbere
no kwa kabiri mu ntango yaratuvugishije mugabo mugabo muri iyo minsi yose ubu ntavuga ntituzi n'inkuru ziwiwe niyari n'ingene bimeze n'ingene byagenze ni ukuri woca udutelefonera amabuja wiwe akatuma basi avugishe n'umuryango kandi amurungikire umubarire ngene arungika amahera yiwe kuri Western aramurungikira amahera kuri Western nta brodera amuha ijya message kugira nawe yirungike mu Burundi ni ukuri uzobukoze uzobudufashije twese twagize uruhagarara n'ubu nta nkuru n'imwe yiwe turumva bite Dani uraho umeze neza umeze neza sawa ndishimye yego kandi audio zawe ndazikurikirana n'amavideo yose ndayakurikirana kweri hama abo bagize ikibazo cy'uwo mukobwa Rankunda Marie ni ikigo caturungitse ikigo kimwe rero ya mugabo n'umunyamanyanga kurya nyene bakorana bose n'abanyamanyanga urya Minani Pascal turabana reka ndaguhe adresse yiwe twihereza abo bagende diregite bamucakira nk'abatora inoti ku meza muhiri wiwe nta handi afise kandi na hariya nyene aba yarahashize ikindi kigo ahantu aba ku Muzinda ku Muyange ku Muyange ukadugana iry'amashuri ukaduga ruguru rirya ry'amabuye irija imubimbi akaduga hari ahantu ku korosi ahantu hari agasoko ntabarira umwana ati ntwara kwa DJ bamuzi kuri DJ ati ntwara kwa DJ baca bamutwara n'imbere n'umwana uruyoya aca mutwara iwiwe ari porutayi itukura yaragize n'ikindi kigo agiriye etaje ntazaragira amanyanga rero aho gukurikirana abantu abazana akabicira ino jewe naramubariye jeho ndi bakame Saudiya ndayizi Kuwait ndayizi sinzi nk'abo ukwega nk'impene urunda muri Saudiya baza bangora jewe uzopfira ino wa muhungu we wa mugabo wewe bazokubamba nk'uko babambye Yesu umuntu akubariye ingorane ziwe urasoma ni telefone ntusubira kujya ku murongo mubo twazananye turi 12 umwe ngo yaratorotse ntituzi niyari yakora muri iyi inzu yashikiyemo kwa boss yakora muri iyi nzu bukeye bwaho ngo boss akamutwara gukora ahandi ngo bukeye bwaho akajya kumutora ngo agakora ahandi kandi ari umuntu w'umumama arabitubariya muri groupe arabimbarira ndamubara ati none wewe waje gukora kira mu nzu bigenze gute ngo nanje nuko ndabibona uyo twaramubuze n'irengero giyiwe mundi hari akandi gakobwa karigeze kukwandikira ndamwibagiye izina ry'ikirundi nyambaye Irankunda Girene yarigeze kukwandikira ukujije amezi 5 ngatwo turindira waje mu mezi 5 nyagakobwa gafise imyaka 17 nikaranahemba boss wiwe yamubare ngo yarungitse amezi 2 kuri banki umwana ara telefoni wabo nyina ngagende kuraba nyina yigwariye umutima na musaza we baragenda ngo amahera barayabuze akabarira ngo mabuja wiwe namuhe bordera ahereza abavyeyi akamubara ngo yayarungitse n'ubu nyakana nako nyene amakuru gaheruka barungitse muri groupe bavuze ati karagwaye ngo hagira gapfa n'ubu n'inkuru ziwe twarazibuze ubu umeze uko n'iherezo ry'abo bantu n'ubu sindarimenya ku Muyange ahantu naho hagenda agatora umwe ku Muyange adugana rijya ryo ku ishuri ku mashuri ku gasoko ahantu bita ku gasoko aca hagararaho ku korosi aca avuga ati nahabarira umumama cyangwa umuntu w'umusore ati ntwara kwa DJ aca mutwara n'imbere y'umuryango yararonse iyo yinyegeza kuri ako gatumba k'iwacu yararonse iyo yaja kwinyegeza utahaza atari umuntu agutwayeyo ntushobora kumenya nahawe uyo mugabo rero bamuje ko bamukora kandi afise ibigo bibaye ibigo bitatu afise
ngo amaze kugira. Hama izina ryiwe yitwa Iribuka Girene. Tukaba twahagurutse zari tariki 26 z'ukwa 11 aho twahaguruka, tukaba twashitse ino itariki 28 dushitse muri iki gihugu cyo muri Saudiya. Pasiporo yiwe niyo ntagira, arafise pasiporo kandi bagihagurukane n'abari izo pasiporo zanyu muzifotore muzishyire ku mafese muzibike. Jewe iwanje ibike kuri fese, mugabo nagiye kuri ntuze yiwe nayibuze pasiporo yiwe. Tukaba twavuye mu kigo cyitwa Arsalamu kiri kukanga mu Buhinyuza, barabara rya 4. Umushefu wacu ari umudeje wacu yitwa Minani Pascal. Hama n'inimero naziguhaye ziwiwe urazifise. Inkuru yiwe rero n'ubu nayo turamenya, kandi urabona ko ari umwana mutonyi afise imyaka 17. Naratarataje ndabaza n'uyo Pascal ndamubwira ati wewe n'uwo waturungitse mubarire mabuja wiwe amuhemba amahera, kandi ahejeje kuyarungika kuri banki amuhe borderi. Ambarira ngo ico kintu wagira gikorereko. N'ubu nta n'inyishu yiwe. Uko kwa mbere twarigeze guhurira kuri fesi uyo nyene, nta WhatsApp yari afise, aranyandikira ati Aisha, jewe amahera bampemvye ariko bambare ngo bayatwaye mu Burundi ngo kuri Western, nta broderi mabuja yampaye. Ndamubarira ati none ata broderi yaguhaye bica bigenda gute? Ngo n'ubu nguma ndamubara ampe message basi ngo aguma mbarira ngo yayarungitse. Amahera yose ngo yayarungitse, ngo mbarire mu Burundi ngo bagende gutora amahera. Umva byahereye uko. N'ubu rero ntituramenya amakuru yiwe ingene ameze. Twasaba rero ko mushobora kudufasha. Inimero za mabuja wiwe nizirya, ko mbere yazihaye abandi bakobwa turi kumwe, nibo bazimpaye bazinsangije muri groupe, kugira tumenye amakuru yiwe yuko ahari cankwe yoba yagize ikindi kibazo. Kandi urumva n'umuryango umubaza abo turi kumwe muri groupe ati bimeze gute katavuga, yaherutse avuga rimwe n'ubu atarigera asubira kuvuga. Tukabishura ati natwe ntavyo tuzi, nimubaze uwitwa Minani Pascal ariwe deje wacu yaturungitse. Bagenda no ku biro ntibamubona, birirwa bararondera ku ma ofisi yiwe yose ntibigera bamutora. Rero twagomba kuri umuvyeyi dufashe tutume twumva yuko basi akomeye, kandi n'amayo mahera batwaye mu Burundi ata broderi bamuhaye. Nyina wiwe na muyomba wiwe baragiye ngo kuri banki babarira ati niyamara imisi 3 amahera barayakata kandi baca bayasubiza inyuma iyo yajava. Ubu byose bibaye uko tuguma tubabazanya uko nyene, umwe tukamubaza bimeze gute ati nanje nuko nta na kimwe ndamenya. Ingorane rero dufise ingorane ariko iyo bagize ikibazo kubera n'intuntu nyinshi akaba yaragwaye umva byose nta na kimwe turigera tumenya, gusa dufise ubwoba yuko yoba afise ikibazo gusa c'intuntu akanagwara akabura n'umusambira cankwe umve twumva umenga biraducanze. Undi wewe ntituzi n'irengero ryiwe, ni Imana yonyene izomusubiza mu Burundi canke izomuzigama. Ego nuko.